Tuti bagenzi muduteze amatwi turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye tugira tubabwire no munsi amakuru ajanye n'ubusuma bubera ku mbuga ngurukana bumenyi. Abantu benshi murazi yuko yaba WhatsApp yaba Facebook haba kuri Twitter haba n'izindi mbuga hari abantu biyita amazina atara yabo kugira ngo bashobore kwiba abantu canke kubagirira nabi mu bundi buryo. Mu Burundi cyane cyane murazi yuko abantu bakunda kubeshwa bakabona amazina ngo bariko bavugana n'abantu bazwi cyane b'abanyepolitike cyangwa abaharanira agateka kazina muntu hakabona konte barandikiraniye ariko nagira ndababwire yuko ubwo busuma bumaze igihe kandi abantu batari bake bamaze kubimenya. Hariho n'abandi ba telefone bakoresheje nka limitere bagakoresha na Leo ariko rero ubu hariho rero nk'abo usanga bakoresha nimero zo hanze kugira ngo bashobore kwiba nk'abantu. Uno munsi tubafitiye inkuru nimero imwe kunda kuba yiba abantu bavuga yuko ngo ni Margarita Barankitse urongoye Mezo Shalom. Iyo nimero uyiravye niyo mu Rwanda ifiswe n'umuntu yashize ku ifoto ya Margarita Barankitse iri ku nimero guteranya 250 79 89 14 743. Iyo nimero rero abari bayizi yakoreshwa n'umurundi bita Fabien Hakizimana na email yiwe yari Fabien Hakizimana 39@gmail.com. Abamubajije ko avuga ko atari we ariko kuri WhatsApp biraboneka ko iriho. Abesha abantu yuko afasha abantu kuja hanze nko kuja muri Australia kuja muri Amerika kugenda no muri Sweden bakavuga yuko umuntu amuha 2,000 by'amadolari. Mubamuzi ingene mu Burundi amadolari agoye ariko urumva yo wabonye umuntu afise iyo foto ntihoco wizera ko ari Margarita Barankitse kuko uyiravye usanga yanditse ku munyarwanda kazitwa Vestine Kabagwira. Ivyo rero bikaba vyumvikana yuko ata muntu nka Margarita Barankitse kwandika ibintu nk'ivyo byo gusaba amafaranga mu abanyagihugu. Twaragerageje kurondera umukozi waho aratubwira neza yuko iyo nimero atanamwe bahuriye ataniyo bazi. Vyumvikana rero ko abantu mubona iyo nimero teranya 250 79 89 14 743 urayandika urabe ko uwo muntu mutariko muri groupe menyesha abantu kugira ngo abantu bose kwibwa babona. Nta asoni nka Margarita Barankitse yoshobora gukora ivyo bintu byo gusuma nk'ubwo kuko n'umuntu yubashe afise Mezo Shalom. Birumvikana yuko atamwanya yoronka w'ivyo bintu kandi atanivyo bagize kuko n'abantu baba bashaka kwiyitirira abandi kugira ngo bashobore kwiba abantu. Narababwiye no muri mitere hariho amanimero usanga ahamagara abantu bakakubwira neza ko bakuronkeye akazi mubona ko ubuzi bugoye akakubwira amafaranga utanga ngo nayo kwiga dossier. Kubera rero abantu benshi n'abashomeri baca bagenda batiyumviriye ugasanga baguye mu mutego bagatanga amafaranga mu nyuma bagasubira kwicuza. Hariho abantu bibwa bakibwa amamiliyoni n'amamiliyoni bavuga ngo bariko barondera ubuzi muri Obere muri Obuha muri Onatere bakabeshwa umuntu akanatanga dossier. Hariho akarorero kumusuma umwe mu 2014 baratelefone umuntu baramubwira ati wewe wo kwa naka tego ndi wo kwa naka. Cyumvikane ko muda yango je ngo niganye na muntu nawe naka mumva yuko kenshi umuntu akwiba abazi n'amazina yawe naho baba yaramaze kurondera ibintu byinshi akabakuza. Jewe rero ndi wa naka nkaba niganye na muntu nawe naka hama rero nagira ngo kubaze hajya umugore wawe arafise akazi nyamuntu arabwira teka ntakazi afise. Okay jewe ati ndashobora kugufasha nkamuronderera akazi muri Obey. Umugabo yumvise umuntu baba biganye na murumuna we urumva yumva nyene ni ibintu bisanzwe atego nta kibazo agacarendira agaca nk'indwi imwe canke zibiri agasubira akamutelefona ngo hewe ngo rero ngo navuganye n'abantu bo muri Obey ngo uzogende ngo baguhe ngo tware dossier ngo atware lettre gusaba akazi tware na CV atware dossier nyene kompera akamubwira ivyo amubwira atujana kuri reception hama baheze bakwakirire dossier ati docishikira nta kibazo. Uwo muntu rero icyo yakoze yagera akora dossier nyene nk'uko mengo nakazi nyene agira ronke akarangirwa n'umuntu bikiranye na mumu nawe aratwara dossier ajana no kuri Obey aravuga ati narinzanye dossier ngari umuntu yantu ati ngako ata perito free hari ati byagenze gute kugira ngo
uzane dosiye ati je n'umuntu bavuganye okay bona kibazo bone babukenera bazokubwira ubwo rero dosiye ikabirakiwe mu bisanzwe nta muntu akora kuri reception yanka gutora ikete riba rije rigana iyo service abayitora ararindira aravuga ati okay ati bazomuhamagara twabivuganye nta kibazo mu nyuma rero yavuye uwo muntu atangura kumubwira yuko afite urudandazwa rw'amenyo y'inzovu ari abantu rero ngo baje kubitora ariko bashaka kumufasha kugira ngo abarangi nagira ndababwire yuko ivyo bintu bibaho ico bakoze baramurondeye nawe ntabwo yari umwana aragerageza ari inyegetse kuntu hama arateba arabihinyura yuko abo bantu barabasuma ndetse harimo n'abazungu bakoreshejwe muri yoka avuga ngo n'abakiriya agenda arabaraba sanga n'abagabo bafite n'aba bodyguard babandi bagenda bateruye ivyuma bashaka kuguterura ngira n'ukuboko kumwe agatera mu modoka uwo muntu rero yararusinze niwe karatubwira ati muragaba kuko hari abantu bakoresha telefone bakashobora kubesha bakiba canke bakica abantu rero ni byiza ko umuntu ugenda ahantu ufite ivyangombwa bakakwandika hama ukibara mu bantu utiza telefone canke iyo itaye ugaca ubimenyesha inzego zibijejwe hakiri kare kugira ngo ntihagire abantu bashobora kuba bobandanya biba abantu bakoresheje amazina y'abandi canke bagakoresha inimero zawe abandi bashobora kwiba bakaba bakwivye nka telefone bagaca bakoresha nimero zawe ejo ugasanga biragukweze uri mu butungane canke ufashwe nk'umusuma uwo nawe tuzi ariko abamunsi bashaka kumubwira akishira ahabonaka akitandukanya n'ivyo mu gihe atoba ari we ari kibibandanya akavyerekana mu nzego ziba zibijejwe kuko ivyo bintu ni ibintu bihanwa n'amategeko cane iyo ufashwe uriko ukora ubusuma witirira abutari ni igihano gihanwa kandi rero muri bino bihe vy'ubuhinga bwa none ubusuma buba buri kwinshi mu gihe rero umuntu adashoboye kuba yo vyitandukanya nako naho biheze bikamukwegera rero bagende murabizi namwebwe yuko mu Burundi ho bikomeye cyane usanga hariho ubukene abantu benshi batagira akazi akaba yumva yuko umubwiye ubukene arimo ashobora kuba yo gutanga amafaranga rero bikaba bitangaje cyane ngene umuntu ashobora kwaka nk'umuriyoni umuntu ati ko agiye guhembwa nk'ibihumbi 100 canke 200 umaze kumva umuntu ariko kwaka igiturire honyene naho bitoba ari ibi by'ubusuma turiko turababwira woshobora kwiyumvira ugashira mu bwenge kugira ngo ikintu cyose uvugana n'umuntu mutazi umenye ico muri ko muravugana rero mukaba muzi ubusuma nk'ubwo bwabaye ko ari umuntu ubuzi byabaye ko utwandikire muri commentaire kugira ngo dutabara abantu benshi ntibagwe mu mutego nk'uyo kwibwa hakoreshejwe uruyeri hakoreshejwe amanimero atara yabo nimba ariho byashikiye atwandikire muri commentaire kugira ngo ashobore no gushiraho inimero yamwibye kugira izo nimero zimenyekane ababijejwe bashobore kuzishira muri blacklist canke bashobore kuzikorera ko bamenya bari umuntu azi ko yibwe abyandike muri commentaire yandike nimero yamwibye yaba afite ivyemezo yuko iyo nimero yakoreshejwe mu busuma gira uronka amakuru arenza twandikire muri commentaire turuguruye commentaire ku buryo umuntu wese ashobora kugira ico avuze rero murakoze kudukurikirana naho butaha